mwiriwe canke mwaramutse bavukanye mwese muriko muranyumva bivanye n'imihingo muherereyemwo. Jewe ndiko ndabavugisha nitwa Nicolas Augustin. Nivyo ushobora kuba wari umaze kumvira ijwi ryanje canke utari bwigere uryumva n'umunsi wa rimwe, ariko nari nifuje yuko untiza kano kanya gatoya kugira ngo dushobore kukuganirira canke dushobore gusabikanya ibi bikurikira. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Nagomba mbanze mvuge igikorwa nyamukuru nsanzwe nkora, igikorwa ca misi yose nsanzwe nkora. Nsanzwe ndi umwigisha, ndi umwigisha atari umwigisha wa leta, atari umwigisha yigisha mu mashuri dusanzwe tumenyereye, ariko ndabikora nk'igikorwa c'umuhamagaro. Tiwigisha bande? Jewe igikorwa nkora nico kwigisha abarundi kugene twotorera inyishu ibibazo bimwe bimwe biduhanze. Nuko ivyo bibazo navyo ni vyinshi cane nk'uko namwebwe mwese mubibona, ariko naho biruko hariho bimwe bimwe dutoreye inyishu n'ibindi vyokoroha. Hariho bimwe bitegerezwa kuza imbere y'ibindi. Muti ivyo navyo ni ivyaha. Hariho ikibazo c'amagara y'abantu, kanatsinda mu Kirundi baraca umugani ngo amagara n'amazi aseseka ntibayore. Ibindi vyose vyokorwa, mugabo udafise amagara, utabayeho amagara gukitse, nta n'ikindi kintu na kimwe woshobora. Tukavuga duti rero amagara n'amazi aseseka ntibayore. Amagara ni karahara mu ruganda ntibacura. Nuko imbere yuko ndababwira imigambi dufise mu guhangana n'ivyo bibazo vyose ndababwiye, harimwo n'iki ndababwiye ubwa nyuma, twateguye imigambi ibiri. Hariho umugambi wa mbere twise umugambi w'amagara meza ku barundi bose. Hakabaho n'uyundi twise tubane amahoro. Iyo migambi ibiri irafitaniye isano. Hariho umwe utangura, uwundi ukaza ubwa kabiri. Muti bigenda gute? Iyo migambi imeze gute? Ivyo nivyo nagomba ndabashikireko. Mu ntumbero yo kugira ngo mutahure neza umugambi w'amagara meza ku barundi bose, nagomba mbanze ndababwire mu ncamake ivyatumye niyumvira uyu mugambi, hanyuma nkawusangiza abandi. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 jewe naragwaje umuvyeyi. Twaragwaje umuvyeyi muhira, ntiyafashwe n'uwo mwaka, yaramaze igihe agwaye, mugabo ntitumenye icyo agwaye. Aca kwa muganga, bakamuha ibinini, rimwe na rimwe bakamubwira yuko agwaye estoma, akanywa imiti ya estoma, bakamumanukana i Bujumbura bakamuvuza. Twese twari tuzi yuko agwaye estoma, mugabo akaribwa rwose, akavuga yuko aribwa cane. Voilà. Rero igihe cyaciye bitera vyiyongera, akavuga yuko aribwa rwose. Yaja kwa muganga, bahaguma bamuha imiti y'ikiryi. Bobo bari bazi yuko agwaye estoma, bakaguma bamuha imiti ya estoma. Niho rero vyateba
bikagajura birakomera nk'uwo mwaka birakomera baca baramumanukana i Bujumbura. Bamumanukanye i Bujumbura mu bitaro bitandukanye baramutwara bamubwira bati rero turabona yuko agwaye estoma soraba ukuntu tumukora. Urumva avuze yuko agwaye estoma mugabo birabandanya gose bibandanya bikomera. Rero bariyumvira bati rero reka tumutware kuri Kira Hospital kubera hoho bafise ivyuma biteye imbere bapime barabe ico agwaye. Baramutwara bamutwaye bamushitse mu cuma basanga agwaye kanseri. Iyo kanseri basanga iza yararenze urugero. Baravuga bati aho bigeze nta kintu umuntu yoba agikora. Aho nta kindi cari gisigaye kwari kumusubiza imuhira akaja kwitegurira kuja ibukama nk'uko bakunda kubivuga. Baramusubije muhira murumva abaryango inshuti n'abagenzi cari gihe cyo kumwiyegereza kuko cari gihe ciwe canyuma. Turamusezera turavugana amajambo atari make ariko mw'ico gihe yari afise ububabare budasanzwe ariko arakoma induru kubera ubwo bubabare waza wumva ukoroye amasotsi. Ivyo bintu rero vyarakoze ku mutima wanje. Ubwo bubabare bw'umuvyeyi bwarambabaje cane burasubira burambabaza ndababara cane. Nuko nta misi myinshi yahaciye yitaba Imana. Nuko maze kubona ububabare bukomeye umuvyeyi wanje yitavye Imana afise, naravuze nti ibi bintu nivyo birambabaje ariko birampaye n'icigwa. Ndavuga nti kumbure hashobora kuba hariho abandi bantu bariko barashengera muri mwene ubu buryo. Hashobora kuba hariho abandi bantu bagize ibibazo cyangwa bariko baragira ibibazo nk'ivyo umuvyeyi wanje yagize. Hashobora kuba hariho abandi bantu bagiye kwa muganga barabapima barasubira barapima babavura ibitari vyo babaha imiti itariyo hanyuma baca bagira ibibazo nk'uko. Canke hashobora kuba hariho abandi bantu bashobora kumera nk'uku muri kazoza. Ndavuga nti none ibi bintu twobireka bikabandanya nk'uko. Ndavuga nti none ni igiki gikwiye gukorwa kugira ngo ibi bintu ntibisubire kubandanya nk'uko, ntihagire umurundi n'umwe vyosubira gushikira. Nuko naciye mbandanya ivyo nariko ndakora ariko mbandanya niyumvira ukuntu ico kibazo twogitorera inyishu. Murumva yuko ari ikibazo kinini cane. Umuntu ashobora kuba atagwaye kanseri canke akagwara yindi ugasanga agwaye yindi ngwara atari kanseri mugabo bayirondeza akayibura bakamuvura ibindi atagwaye. Kubera iki? Kubera ubuhinga buke canke kubera ivyuma bifise ubuhinga buke. Nuko narabandanije igikorwa nsanzwe nkora ariko mu gikorwa nsanzwe nkora nkura n'izindi ntambamyi aho abantu batandukanye banyitura kugira ngo ndabavugire. Abo nabo naba bafise indwara zikomeye
zisaba kuja kwivuriza hanze, ugasanga umuntu bamwandikiye komisiyo medicale ategerezwa kuja kwivuriza mu Buhindi, aho usanga yo kwivuza nko ku miliyoni 60. Rero gaca nyitura ati nukuri gerageza turabe yuko ayo mahera yoboneka, mvugire ku bagenzi, mvugire ku basanzwe bakurikirana ivyigwa utanga buri munsi, kugira ngo ndabe yuko nanje nosubirana amagara nkuko vyahora kera. Voilà. Rero bigoranye cyane, naho ncanja ngaho nkabivuga nkabicisha mu vyigwa, bigoranye cyane. Hariho bamwe baruha bakagenda kwivuza, ariko bitoroshe. Murumva umuntu atagira n'ibihumbi 100 kuri konte, bakamubwira bati azokwivuza ku bihumbi ku miliyoni 60. Murumva yuko bitavyoroshe. Kugira ngo wegeranye miliyoni 60, murumva yuko ari igikorwa kitoroshe. Ikibabaje rero, abenshi muri abo tuvugira nuko usanga bavundiye mu nzu, bamwe bakaruha bakitaba Imana. Kubera iki? Kubera ubukene, kubura ubufasha bwo kuja kwivuza iyo barungitswe. Aha turafise uburorero butari buke. Ivyo vyose mpigiye kudondagura birashobora kuba bitarabashikira kandi ntibikanabashikire, ariko kandi birashobora kuba bimaze gushikira inshuti zanyu, ababanyi banyu, abagenzi banyu, canke abo mukorana ku buzi, mukabona ingorane bagira. Ni no muri iyo ntumbero twateguye uyu mugambi w'amagara meza ku Barundi bose, kugira ngo dukinge ejo niyo kanaka yashikwa n'ikibazo nk'ico, tuzobe dufise inyishu hafi yo gushobora guhangana n'ico kibazo. Wa muntu yorungitswe mu Buhindi ntabakirungikwayo, ikibazo ciyo gikimurirwe mu gihugu cacu. Wa muntu yorishe imiliyoni 50 ntabe akirishe za miliyoni, ahubwo avugwe ku buntu. Ivyo byose rero biri muri uwo mugambi twise umugambi w'amagara meza ku Barundi bose, ku Barundi twese. Hariho abantu baremwe mu biti bikomeye. Mu Kirundi niko bakunda kuvuga ngo asha ngo wewe uva mu biti bikomeye iyo wava. Hariho abantu baremwe mu biti bikomeye. Ni expression murantunga. Hariho abantu baremwe mu biti bikomeye, abantu batigera bagwara n'umunsi wa rimwe, kandi Imana ishimwe, Imana inahazwe cane, n'ubuntu bw'Imana. Twese tubayeho ku buntu bw'Imana. Ariko kandi mu Kirundi barayamaze ngo umuntu arashobora guturuka buka agataha bunyama. Muri aba namye ndababwira bafise vya bibazo, bamwe usanga baravundiye mu mazu, abandi bakitaba Imana kubera ivyo bibazo nyene navuze. Abenshi usanga bagize ama accident, bagiye baramugonze, voilà, aravunitse igiti cy'umugongo, avunitse voilà, avunitse izosi, avunitse nukuvuga ngo agize imvune ikomeye, voilà, imvune badashobora kuvura ngaha mu gihugu cacu. Aciye amurungika hehe? Mu mahanga. Kubera bwa bukene birase yuko agenda, ubu azoca avundira ngaho mu nzu, acaba n'ikimuga, hanyuma ntagira ico asubira kwimarira. Kubera iki? Kubera kwa kubura ubuvuzi bukomeye ngaha mu gihugu cacu.
voilà nariko nderekana igituma twateguye uyu mugambi w'amagara meza ku barundi bose. Rero uyu mugambi twaciye dushiraho umugwi wiga neza ukaraba ibikenewe byose kugira ngo bishoboke. Twaciye dufata yuko two kubaka ibitaro by'akarorero, ibitaro twise abarundi bose hospital, ibitaro twifuza yuko vyoba ibitaro vy'akarorero muri Afrika, hamwe n'abanyafrika bose baza kwivuriza mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo za ngwara zose twahora ca kwivuriza mu bihugu bitandukanye zose tuzivurirwe mu gihugu cacu. Abahinga bakomeye twahora ca kurondera hanze, kira noneho usanzwe twifitiye n'abahinga b'abarundi batari bake, kandi mwibuke yuko abahinga b'abarundi usanga bakora mu bihugu vyo hanze. Voilà, abo rero bose twobazana, tukavuga duti nimuze muvure bene wanyu. Hakenewe abandi bahinga tukabazana nabo bose bagakora ca gikorwa. Rero ico gikorwa twasanze cyo twara amafaranga menshi. Aya mafaranga twarayavuze na miliyaridi. Mugabo turavuga duti abarundi turi miliyoni zingahe? Mbega umwe wese ugatwe kiwe yotanga angahe? Mbega ayo mahera twoshira hamwe twese abarundi, ayo mahera twoshira hamwe ntiyotuma dushika kuri ca kintu navuze yuko nca ku masonga. Tumaze kubona yuko bishoboka, turavuga duti umurundi wese ugatwe kiwe yoshobora gutanga. Ubwa mbere twari twafatiye ku bihumbi 50 kubera ifaranga ry'u Burundi ryagumye rita agaciro. Turateba turashika ku bihumbi 105. Turavuga duti umurundi afise amikoro abayabaye yotanga amafaranga atari munsi y'ibihumbi 150. Mugabo abafonctionnaire batandukanye abo bobo barashobora gutanga ayasumbayo. Abakomeresa bashobora gutanga miliyoni, ibihumbi 500, miliyoni 5, miliyoni 10, turkwapa ni miliyoni 100. Hariho abayafise, ndiko ndavuga hariho abayafise ko namambona abaterera mu bindi bikorwa bitaraba amagara y'abantu, ukazanga atereye miliyoni 200 cyangwa miliyoni 300. Voilà, rero ico naco urumva yuko cyo bari igikorwa ciza cokiza abarundi twese. Mugabo tukavuga duti uwo muntu atereye ibihumbi 150 n'uwo muntu atereye miliyoni 100, kaga karata two kwivurizako koba kangana, kuvuga ngo ikarata yoba ari imwe. Nuko anciye ku masonga turavuga duti uyu mugambi hamwe ugiye mu ngiro woba ari umugambi mwiza cyane. Twifuza yuko abana bacu, abuzukuru bacu, urunganwe uko ruzogenda rurakurikirana, ruzovuga ruti hariho urunganwe rwaciye ngaha kuri inosi rurahindura ibintu byo turimwo. Tubirimwo kubera abantu bigeze kubaho bagahindura amateka. Voilà, mwibuke rya jambo Baden Powell yavuga ngo mugerageze mugende muhinduye isi, mwigize neza gusumba uko mwayisanze. Iri jambo rirahambaye cyane, abaskuti muca muryumva mukaritahura ku nsumvya. Muti none
ahahurira uyu mugambi w'amagara meza ku barundi bose na wa wundi mugambi ngoma ndababwire umwe twise tubana amahoro bihurira hehe? Voilà, ico nico ngomba nsigure. Twarihweje turabona yuko hakenewe uburyo bwinshi kugira ngo hakogwe umugambi w'amagara meza ku barundi bose. Dusanga turacafise ingorane zo mu kibano, ingorane dufise izindi ngorane ziduhanze. Turafise ingorane y'urwanko, dusanga dufise ingorane y'ubuhemu, guhemukira abandi vyoroshe, dusanga dufise ingorane y'amacakubiri, dusanga dufise ingorane y'uburiganya, dusanga dufise ingorane y'ububeshi, dusanga dufise ingorane z'ubusuma, eka dusanga dufise ingorane umurundo. Voilà, turavuga duti none uyu mugambi w'amafaranga ngana nk'uku twawukora tugifise ya ngeso y'ubusuma, ya ngeso y'ububeshi, ya ngeso y'ubuhemu, za ngeso zose mpejeje kudondagura? Niho twaje tuvuga duti rero hariho uwundi mugambi ukenewe kubanza gukorwa, ariwo ubu twise tubane amahoro. Voilà, uyu mugambi tubane amahoro nta handi hantu twakuye inspiration, nta handi hantu twakuye iri jambo. Iri jambo riri muri Bibiliya, muze kurisoma mu Bikorinto ba kabiri igice ca 13 ku murongo wa 11 haravuga ngo ibisigaye bene data muganuke mutungane gose, mwemere guhanurwa, muhuze imitima, mubane amahoro, niho Imana nyene urukundo n'amahoro izobana namwe. Nariko ndavuga aho uyu mugambi tubana amahoro wavuye. Murumva yuko wavuye muri iri jambo rivuga ngo muhuze imitima, mubane amahoro. Voilà, twabonye rero yuko projet nk'iyi, umugambi nk'uwu utoshoboka ubwa mbere tudahuje imitima, tutabanye mu mahoro. Ivyo ntivyoshoboka, naho twogira gute ivyo ntivyokunda. Rero cyo tuvuga duti reka dukora umugambi witwa tubana amahoro. Voilà, muri uwo mugambi rero muti twokora iki? Turavuga duti izi ngorane rero dusanzwe dufise mu kibano dutegerezwa guhana impanuro. Ngaha iri jambo ry'Imana riravuga ngo mutungane gose, mwemere guhanurwa. Voilà, tutabanje gutanga impanuro ngo dutungane, nta mugambi numwe wokunda. Voilà, uyu mugambi ukomeye nk'uku ntiwokunda, umugambi w'amagara meza ku barundi bose ntiwokunda. Tuvuga duti rero gira amahoro, reka tubanze dutegure umugambi tubana amahoro. Voilà, izi ngeso mbi tubanze duhanurane tuzihebe. Voilà, kugira ngo twitegurire, dutegure imitima, dutegurane imitima, twitegurire kuja muri wa mugambi w'amagara meza kuri bose. Cyo tuvuga duti rero izi ngorane kugira ngo zikire, kugira ngo tuzitorere umuti, nuko twohanurana biciye mu mareresi. Voilà, hariho ibintu, hariho inyigisho twama dutanga ziciye mu dukino zo twita bonus. Bamwe bashobora kuba bamaze kuzibona, aho tuzikura mu ndimi mvamakungu, ziba zakinywe mu ndimi mvamakungu,
mugabo tugaca tuzishira mu kirundi. Ivyo bintu rero turamaze kubona yuko bihindura imitima ya benshi, kuko uraja ngaho ugatwenga ukaryoherwa, mugabo mu nyuma hagaca haza akantu kagukosora, akantu kaguhanura. Voilà, turabona rero yuko izi ngorane zose dufise mu kibano ducishije muri twa dukino, turonse abantu bafise impano nka za zindi z'abakinyi bakina amareresi, abo bantu bagaca bakina izo ngorane zose dusanzwe dufise mu kibano, tukavuga duti aho twaba turiko turakura ya myanda dusanzwe dufise mu mitima yacu, bwa rwanko, bwa bubeshi, bwa buhemu, aho duti twaba turiko turakira kugira ngo dutangure wa mugambi w'amagara meza y'abarundi bose. Ni muri iyo ntumbero rero bavukanye nagomba mvuge iri jambo. Tumaze kuraba uburyo buzokenerwa muri uyu mugambi wa tubane amahoro, twasanze nawo wotwara uburyo butari buke, mugabo uburyo bubayabaye. Turavuga tuti rero nk'uko tugomba gufashanya uwo mugambi w'amagara meza ku barundi bose, tuti ni vyiza yuko hashobora kubaho abarundi b'umutima bashobora gutahura iyo turiko turaja, iyo dusotera kuja, kuko hajya bavuga ngo umuswa urya umuhini usotera isuka. Rero turavuga duti ivyo ari vyose harashobora kubaho abarundi bashobora gutahura ibintu, bashobora kuba arabaciye muri izi ngorane, bashobora kuba arabazibona hafi yabo, canke bashobora kuba arabagira bati ejo uyu mugambi niyo twawukora tuzoba twikingiye. Duti rero abo abarundi bafise umutima nk'uyu, abo barashobora gushigikira uyu mugambi wa tubane amahoro. Muri iyo ntumbero rero tuvuga duti umuntu afise 1000, umuntu afise 2000, umuntu afise 5, umuntu afise 10, eka bivanye n'uburyo ufise ingene bungana ntako tuzi, wowe ni ubuzi, kuko ngo imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo, n'umufuko w'umuntu umenywa na nyeneyo. Muri iyo ntumbero tuvuga duti umurundi wese yokogwa ku mutima n'ibi vyiyumviro, arashobora guterera, arashobora gushigikira uyu mugambi kugira ngo tubanze dutegure imitima y'abarundi. Voilà, kandi nta muntu duterereza ku nguvu, oya, twebwe turabashikiriza ivyiyumviro, hanyuma ugaterera ivyiyumviro, wumva birashe ukabiterera ukabishigikira, wumva bitarashe nta ngorane naho nyene n'amahoro. Turavuga duti rero umuntu wese yokumva ibi vyiyumviro ndabashikirije, yoterera uko arongowe. Voilà, uko umutima wiwe umurongoye niko yoterera. Ico yoterera cose twocakirana urweze. Voilà, ico yoterera cose twocakirana urweze. Ushobora guterera amahera, ushobora guterera ibikoresho, tuzoba dukeneye ibikoresho, tuzoba dukeneye ibikoresho, tuzoba dukeneye amakamera, tuzoba dukeneye ico bita tuzoba dukeneye sound recorders canke ama-enregistreur, tuzoba dukeneye aho dukorera. Voilà, murazi yuko ibintu nk'ivyo bikorerwa ahantu hagutse, bikorerwa ahantu hagutse. Tuzoba dukeneye imashini, ordinateur. Voilà,
laptop canke zimwe bita ama desktop, ni ukuvuga ngo kugira ngo igikorwa corohe. Kandi murumva yuko hazoba hakenewe umugwi utari muto w'abazokina. Nimba hariho abazokina ibiraba abana, aho murumva yuko hategerezwa kubamwo abana. Hazokina abakuze, voilà, ivy'abakuze hariho abazobikina. Turifuza mbere nuko abageze mu zabukuru, abatama, kuko n'abatama barakeneye impanuro, barakeneye impanuro. Rero hariho n'abatamu usanga bafise izo mpano, voilà. Tukifuza yuko ico gikorwa cogenda neza, kandi tukabona yuko hamwe hagize abarundi batahura iki gikorwa bakagishigikira, turizeye neza yuko vyogenda neza. Mu gusozera, nk'uko twatanguye tubivuga, dufise ingorane zitari nke mu gihugu c'u Burundi, ariko hamwe iyi ngorane duhejeje kubabwira twitoreye inyishu, iyo tukayishira ku ruhande, abarundi tukaba dufise amagara meza, nta nicobuza yuko n'ibindi bibazo dushobora guhaguruka tukabitorera umuti. Mugabo tukabitorera umuti turiho dufise amagara meza, ubwo turi ibirindirindi ngaho dufise imisonga, turi ku musego, ntivyokunda yuko dushobora gutora umuti w'izindi ngorane. Rero bantu b'Imana, barundikazi, barundi b'umutima, kare bahora bavuga ngo hariho abarundi, burya ngo n'umurundi w'umutima. Voilà, umurundi w'umutima n'umurundi yumviriza, n'umurundi afise impuhwe, n'umurundi w'ubuntu. Voilà, rero barundikazi, barundi b'umutima, ndizeye yuko nagerageje kubacira ku mayange. Uwobona bitomutera ingorane gushigikira uyu mugambi, nako iyi migambi yoshigikira cane cane, murumva yuko tugomba duhere kuri uyu mugambi watubana amahoro, ko ari uzotuma dukora uwo mugambi wa kabiri, ibintu bitirirwa biratugora, ngo twirirwe muri tsuguru, ngo twirirwe muri vya bindi ngo banakabivye amahera ukunuku, ngo vyagenze ukunuku. Oya, twifuza yuko tuzotangura uwo mugambi turi abantu b'ubuntu, abantu baciye bugufi, abantu bitanaho, abantu basenyeye ku mugozi umwe, abantu bahuje imitima, abantu bafashanya, abantu bafise intumbero imwe. Ivyo rero nta kindi kintu kizotuma bikunda atari uyu mugambi watubane amahoro. Nivyo narondogoye, nivyo navuze vyinshi, ariko vyari bikenewe. Ndasubiye gushimira cane ivy'imvamutima abarundi b'umutima bamaze gufata intambwe yo gushigikira ibi bikorwa. Hariho abantu bariko baritanga, abantu b'Imana, hariho abantu mu kwitanga kwabo ubona uti nukuri aritanze. Abo bantu ni bake, mugabo baratahuye ibi ndababwiye. Ndizera nawe uri kuranyumviriza yuko ibi ushobora kubitahura. Hariho abatabitahura, donc no mw'ishure ntibatahurira rimwe abanyeshure. Oya, hariho abatabitahura, hariho abatabona iyo vyoca, kumbure hariho abiyumvira nuko ivyo nadondaguye bitobashikira. Mugabo ndazi neza yuko umurundi w'ubuntu, umurundi akunda abandi, umurundi yitaho,
abandi, ndizera neza yuko aza kubitahura. Nuko muhezagirwe, umukama abagirire neza, abarabe neza, ahezagire ibikorwa by'intoke zanyu. Nimwaterera, nimwashigikira ibi bikorwa, iyi migambi izokwihuta. Nimutabishigikira, iyi migambi izoteba, tubandanye tumererwa nabi kandi tutategerezwa kumererwa nabi. Nuko muhezagirwe, ukaba unyuzwe n'ibi vyiyumviro, ubisabikanye na bagenzi bawe, ubisabikanye n'ababanyi bawe, ubisabikanye n'inshuti, ubisabikanye nabo mukorana. Uwipfuza kutwandikira kugira ngo tuganire kuri ibi vyiyumviro, yo twandikira kuri WhatsApp ku kamenyetso ko guteranya 49 15 21 89 95 47 ugahereza 5. Usanzwe udakoresha WhatsApp naho urashobora kubwira umuntu afise WhatsApp agashiramwe izi nimero hanyuma ukatuvugisha. Reka twese tubanze tubana amahoro, kanatsinda ahari amahoro umuhoro uramwa, nayo ahatagira amahoro nta n'iterambere rishoboka, n'amagara meza ntashoboka. Imana nibampezagirire mwese, reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Aka gafoto saka umuvyeyi wanje nako nitije ahantu.